Ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano buramenyesheje ko indwi bwari bwahariye kwishikira ku rubuga guteza imbere igikorwa co gutoza amakori n'amatagisi y'amakomine yagenze neza cane mu bibanza atorezwamwo vy'amakomine ya Giharo, Gitega, Kayogoro, Kayanza, Mutimbuzi, Muyinga, Ngozi, Rugombo, Nyanzarake na Rumonge, nukuvuga mu bibanza vy'amakomine 10% asanzwe bagize igihugu c'u Burundi. Ico gikorwa rero kaba cabaye kuva ku wa mbere igenekerezo rya 25 gushika ku w'Imana igenekerezo rya 31/0 umwaka wa 2021. Muri ico kiringo abarongoye ubushikiranganji uhereye ku mushikiranganji wenyene ubwiwe barishikiye ku rubuga aho basanze abatoza kori n'abahinga b'ubushikiranganji bari barungiswe kubafasha, bari bagiye kubafasha kuko uno mwaka hakoreshejwe abatoza kori bashasha batowe muri rwagwaruka rusanzwe rwari ruheruka gusasumwa. Babasanze rero ku rubuga kugira ngo barabe ingene bariko bararangura ico gikorwa mu ntumbero yuko ayatozwa yiyongera bimwe biboneka. Bikuru rero vyaranguwe muri iyo ndwi nibi bikurikira. Ubwa mbere nuko amakori n'amatagisi angana n'imiliyoni 115 ibihumbi 73,550 y'amafaranga y'amarundi yatojwe. No kuvuga ko kuyahora atozwa harenze ko imiliyoni 65 ibihumbi 349 n'amajana 275 by'amafaranga y'amarundi. Dufatiye nk'akarorero ko yari yatojwe mu ndwi yari iheze, no kuvuga ku magenekerezo ya 14 gushika kuri 18/0 muri uno mwaka wa 2021 muri ivyo bibanza nyene. Ayo rero yatojwe muca mumva ko angana n'ibice 131 kw'ijana vyahora atozwa muri ico kibanza nyene mu kiringo nk'ico nyene, bisigura ko amafaranga arenga ibice 50 kw'ijana atozwa yategerezwa gutozwa adatozwa canke bishitse n'agatozwa adashika mu bigega vy'amakomine. Kubera abo batoza kori bashasha batowe muri rwagwaruka rwaheruka gusasumwa babikoze neza cane, ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano bwashiye bufata ingingo yuko buca bubaha akazi babandanye bakora ico gikorwa co kwegeranya ayo makori n'amatagisi, kandi hamwe bobikora neza bakazohava mbere basubirira burundu abahora babikora kuko bahora babikora nabi. Murumva yuko amafaranga arenga igice yategezwa gutozwa atatozwa, atojwe naho atashobora gushika mu bigega vy'amakomine. Muri iyo ndwi nyene abo bategetsi b'ubushikiranganji baboneyeho n'akaryo ko kugendera amasoko y'ibitungwa yo mu Burundi mu ntumbero yo kuja kwirabira ko ingingo yo gutuza bamwe biyita abakomisiyonere cane b'inka iriko iraja mu ngiro, aho rero baciye basanga abarenga 300 barahagaritswe muri iyo ndwi nyene, maze baratozwa n'amande umwe ibihumbi 100. Ivyo rero bikaba vyatumye dutanga nk'akarorero kw'isoko yo mu Butaganzwa ni mu ntara ya Kayanza, yaremye kuri uw'Imana uheze itariki 31/0 umwaka wa 2021. Igiciro c'inka igugwako caciye kigabanuka kubera batujijwe abo baranzi canke abakomisiyoneri. Igiciro c'inka caciye kigabanuka ko amafaranga ibihumbi 200 vy'amafaranga y'amarundi. Ivyo rero murumva ko bica bituma n'igiciro c'inyama categezwa guca kigabanuka. Aha rero mukaba mubona akunguko kadasanzwe kazoba mu gihe tuba twatujije neza burundu abantu biyita ngo ni abakomisiyoneri, ababaranzi canke abakotsi baza bazindukana inkoni gusa kw'isoko y'ibitungwa, kw'isoko y'inka, maze bagatahana amaraki bivuye kuko
bahendahenza bishora ibitungwa vyabo ngo bizane babagurishirize, mugaca mwumva yuko bica bituma bica biduza ibiciro vy'ivyo bitungwa n'inyama n'amafaranga inyama zigurwa ku kiro agacaduka. Mwumva yuko tubicujije neza bizoca bituma n'ibiciro bitegerezwa guca bigabanuka. Bufatiye rero kuri uwo mwimbu mwiza, ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano bukaba bumenyesheje yuko iki gikorwa cakorewe mu makomine 10 gusa ku makomine 119 gize Burundi kigiye kuzobandanya mu bibanza vyose bitorezwamwo ayo mafaranga vy'amakomine yose yo mu Burundi, mu ntumbero yo kubandanya vyongereza bimwe biboneka umwimbu w'amakori n'amatagisi y'amakomine, na cane kandi mu ntumbero yo kubandanya batuza aba bantu bigira abakomisiyoneri ku bitungwa. Aha rero ababigira abaranzi canke abakotsi bazotuzwa n'ivyo muri urudandazwa rw'ibitungwa cane rw'inka. Mumva ko benshi bamaze gufatwa bagafungwa, ariko naho hose ubu busuma ku gwenge bwibonekeza, no kuvuga aba baja kuranga amatongo amaparcelle, aba baja kuranga amazu yo gupanga canke yo kugura, aba bose bagiye kuzotuzwa kuko nta mutahe babazanye. N'abantu baza n'ubusuma ko bariba ko nta mutahe babazanye. Nta kuntu wozinduka utwaye inkoni ahantu ugatahana amafaranga amaraki n'amaraki. Ubwo mumva ko ari ubusuma, kandi muca mumva ko abo bantu ari intambamyi y'iterambere, mu gihe iterambere rusange bisabwa yuko umuntu wese akoresha amaboko yiwe kandi akaruha kabiri icuya maze akabona kugira umwimbu. Ntivyumvikana ko umuntu yova muhira atamutahe yazanye atariko arakora n'amaboko yiwe ngo aheze atahana amafaranga nkayo. Muca mumva yuko ari ubusuma budasanzwe, kandi buca butuma n'ibiciro bica biduga, haba aho ku nka, haba kuri amatongo, ibi vy'amaparcelle nkuko mubizi vy'amazu. Murazi neza yuko barya abantu uyikurangiye aca kubwira yuko umuha ibice kanaka kwijana vyayo yigura, ugaca usanga nk'iyo iryo tongo iyo parcelle wari kubigura miliyoni 4, ubwe ucushirako n'amajana 4 yiwe, amajana 4 atamutahe n'umwe yigeze atanga, wewe ugasanga utegerejwe kuyashirako. Bica vyumva ko ari ubusuma rero butagira izina. Aha rero twaduteye akamo abajejwe intwaro, abajejwe umutekano, na cane abene igihugu ko nibo babibona biba mu kibani wabo, ko bose bokorera hamwe kugira ngo ubu busuma bwo kugwenge bukorwa n'abantu biyita abaranzi buhagarare ubunyene, kandi mu gihugu cose kandi mu bisata vyose. Ubushikiranganji bukaba burangije bushimira abo bose bitanze kugira ngo kino gikorwa kigende neza cane, bukagabisha ariko abo bose bwasanze babera intambamyi kino irangurwa rya kino gikorwa, nkuko bwagiye burabibona ku rubuga aho bwaciye muri ino ndwi.